Turabaramukije mwese bakunze b'ikiganiro haracariho ivyizigiro. Amahoro y'umwami wacu Yesu nakomeze kubana namwe. Turakomeje icigwa cacu twatangiye gifise teme canke ijambo ry'umutwe riravuga ngo ni gute naheba ibintu vyananiye. Urafise ingeso runaka yakunaniye guheba, bishoboka ko ari ubusambanyi cyangwa kwisambanya, birashoboka ko ari ububeshi, birashoboka ko ari ubusuma, birashoboka ko ari tabi canke urumogi. Urafise ikintu runaka wifuje guheba ariko vyakunaniye guheba. Birashoboka ko ari kuja mu bapfumu, waragerageje inshuro nyinshi kubihagarika no gufata umwanzuro kugira ngo utandukane n'ivyo bintu, ariko vyaranze, vyakurushije imbaraga. Ariko nakuzaniye uburyo bwizewe Imana yaduhishuriye bushobora kugufasha gutandukana n'ingeso iyo ari yo yose, bushobora kugufasha gutandukana n'ikintu cyakunaniye guheba. Twaravuze ikintu ca mbere rero tudatinze ko ari ugusenga, icya kabiri twavuze ko ari ijambo ry'Imana, icya gatatu twavuze ko ari gufata ingingo, icya gatatu twavuze ko ari gufata ingingo, ariko icya kane ni ugutandukana n'abo bantu bagukwegera muri izo ngeso runaka utifuza kubamo. Hari abantu bagukwegera mu kintu runaka utifuza kubamo, ko bivuga ngo kubana n'ababi konona ingeso nziza. Icya kane ni ugutandukana n'ico kibanza ujamwo bigakunanira kuregister, ukisanga waguye muri cya kintu utifuza kubamo. Nimba ari kunywa inzoga, hagarika kujya mu kabare, hagarika bijya bibanza ujamwo ukisanga wakoze cya kintu wari warahevye. Hagarika kuja gusura urya muntu ugenda kureba, ukisanga waguye muri ya ngeso runaka. Icya gatanu ni uguhagarika kuja muri ivyo bibanza. Ariko icya gatandatu twakirangirijeho muri video y'ubushize, twavuze ngo nukugendana n'abantu beza. Jambo ry'Imana ryaratubwiye mu gitabo c'Imigani 13 umurongo wa 20 ngo gendana n'abanyabwenge nawe uzagira ubwenge. Hari ingeso runaka ushaka guheba, gendana n'abanyabwenge. Urakeneye kuba umunyabwenge, gendana n'abanyabwenge. Ntushobora kuba umunyeshure uriko wiga ku ishure hamugendana n'abanyeshure bahebeye mu wakangahe ama witege kurangiza. Ntushobora kuba uri umukobwa wifuza gukora mariage hamugenda abantu mariage byase bacikiye batwareye indi wabo, ama nawe wumve wibaze ngo nawe bizagukundira. Ntushobora kuba wifuza kuba ku rugo rwiza ama ugenda n'abantu ingo zasenyutse. Utegeza kugendana n'abantu beza, kubera birivuga ngo kubana n'ababi konona ingeso nziza. Gendana n'abanyabwenge nawe uzagira ubwenge. Gendana n'abantu bamenye nawe uzamenya. Gendana n'abakozi b'Imana nawe uzaba umukozi w'Imana. Gendana n'abigisha nawe uzaba umwigisha. Namukeneye gukina filime, gendana n'abakinyi ba filime. Namukeneye kuba umuririmbyi, gendana n'abaririmbyi. Uko wegera barya abantu barashobora kugufasha kuba muri ico kintu, barashobora gufasha gutandukana n'ingeso runaka yakunaniye guheba. Abrahamu atandukana na Loti, suko yaramwanse. Gutandukana nabo ntabwo ari kubanka, oya. Burya n'Imana irakunda abantu bose, ababi n'abeza Imana irabakunda, ariko ababi Imana nibakundira ibi bakora. Imana ni yanga umunyabyaha, yanga icyaha umuntu akora. Iyo rero utandukanye n'abo bantu kubwo kwirinda kuja muri izo ngeso, ntabwo ubukoze nabi. Kandi ikindi naco nibigushobokera gutandukana n'iyo ngeso, uzasengere barya abantu basigaye muri bijya bintu. Birivuga ngo byose ndavyemererwa, ariko si byose bingirira ikimazi. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu Migani 23 turaho umurongo wa 7. Haravuga ngo kuko yiyumvira mu mutima ariko ameze, araguhimiriza ngo nurye nunywe, ariko umutima wiwe udafatanije nawe. Nguko yiyumvira mu mutima niko abameze. Ikindi kintu kigira karindwi wakora ni uguhindura ivyiyumviro, cyangwa kwirinda kwiyumvira kuri ico kintu. Murasi ko ari abantu basengerwa bakaba delivery, mugabo kubera batahinduye ivyiyumviro bakaguma bumva ko baboshwe, akoze ibintu bigapfa agaca vyagiriza ngo baramvumye, kandi ugasanga nta muvumo uri ku buzima bwe. Ugasanga umuntu yagiriza umuryango ibibazo byose ahura nabyo, akavyagiriza abavyeyi ngo ko batamwigishije. Ni bangaho no munsi dufise bitwa bagwiza tunga mu gihugu, bafise amashuri 3, bafise amashuri 4. Rega kwagiriza umuntu numwe, ikibazo cawe ni wowe ugifise nyene. Gira umwete mu vyo uri kurakora. Birivuga ngo nubona umuntu umunyamwete mu
akora, uwo muntu azakorera abantu, nazakorera abanyarucari. Ntihagire umuntu n'umwe wagiriza ikosa wahuye naryo mu buzima. Nimba ari n'ingeso waguyemo, ntuzowagirize umuntu n'umwe, ni wowe n'agatwe kiwiwe n'agatwe kawe. Birivuga ngo buri muntu wese azabazwa n'Imana ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ntuzabazwa ivyanaka, ntuzabazwa ivy'uwundi. Birivuga ngo babiri bazaba baryamanye, umwe agende uwundi asigare. Ni wewe wenyene, wirabe n'agatwe kawe, wireba abandi. Masopra kita noshke. Mbega iyo uvuze ko abandi, iyo uvuze kuri umukene, uba wirabye gute? Iyo uvuze kuri umukene, none ko nakari umutunzi aratunze ubuzima bwawe, none ko nakari biliyoneri, ese hari cyari karafasha ubuzima bwawe? Iyo uvuze ko uri umukene, nuko uba wigeranije n'abandi. Burya buri umuntu wese n'umutunzi. Ariko umuntu aba umukene iyo yegeranije na ba Elon Musk, umuntu aba umukene iyo yegeranije n'abandi bagenda n'imiduga. Kandi buri umuntu wese afise ubuntu bwiwiwe. Ntibivuze kugera aho abandi bageze, ivuza kuharenga, ivuza kugera aho wewe Imana yateguye ku buzima bwawe cyangwa amatanye n'indoto zawe. Imana iguha umugisha. Ikintu rero cya karindwi wakora, hindura ivyumviro vyawe, hindura ibitekerezo vyawe. Birya bintu ushaka guheba, hagarika kuvyiyumvira, hagarika kubitekereza. Bije mu bitekerezo vyawe bisuprime. Niki cyagufasha guhindura ivyumviro vyawe? Twarakivuze ikintu cya kabiri muri kino cigwa cyo gutandukana n'ingeso cyane ikintu cyakunaniye guheba. Twavuze ikintu cya kabiri ko ari kugira ari kuba mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero rizagufasha guhindura ibitekerezo vyawe, kubera ijambo ry'Imana riravidura. Burya umuntu wese asa n'inyigisho yakiriye, kandi umuntu wese agenda sero n'ubumenyi afise. Mubari y'abantu bagenda gusa, hari ibihugu bikimwe abantu bagenda bambaye ubusa, mugabo kubera ubumenyi bwabo bubemeza ko bo basa neza. Niyo ari mu bandi bantu bambaye, we abona ko twebwe ari twebwe tumeze nabi, abona ko ari twebwe twambaye nabi, niwe yibona ko yambaye neza. Gendana na ari akantu twavuze, gendana n'abanyabwenge uzagira ubwenge. Niko twarangirijeho kagira karindwi, gendana n'abanyabwenge uzagira ubwenge. Ariko ikintu cya karindwi, hindura ivyiyumviro. Birivuga ngo uko umuntu yumvira ko ari niko aba. Matayo 5:27 ugakomeza, Yesu yavuze ngo nureba umugore w'abandi ukamwifuza, uzaba amaze gusambana nawe. Vyabereye mu bitekerezo. Nagira mbabwira intambara z'abana b'Imana ntabwo zibera ahantu runaka, zibera mu bitekerezo. Mu bitekerezo niho habera intambara, nandi ahantu habera intambara atari mu vyiyumviro. Hindura ivyiyumviro vyawe. Birivuga ngo uko umuntu yumvira ko ari niko abari. Iyo yumvira ko uri umukene, uba uri umukene nyene. Mwari muzi ko ari abantu uno munsi bafise ivyiyumviro vy'ubukene, ivyo bikababuza kurya neza, ivyo bikababuza kwambara neza. Ndaza abantu twari duturanye ku Gatumba, abo bantu urevye ingene bambaraga ntiwobaha amafaranga bitwaga ko bafise. Wasanga umuntu afise inka zirenga 30, mugasanga ipantaro nakura, urukabutura ruteye ibiraka birenga 10. Si ivyo gusa, ugasanga agiye no gusuma, asuma amagufa, kamengo amafaranga afise canke ibintu afise yabihawe n'amajini. No, ari abantu batabihawe n'abadayimoni, batabihawe na Freemason, ariko aribo ubwabo babyihaye, bihaye ubwo buzima bitewe n'ibitekerezo byarapfuye. Bibemeza yuko bagikenye. Abayumva ngo ninkura munkagura ipantaro nziza amafaranga yoshashira, ninkura munkagura ikirato cyiza amafaranga no hava mpomba, nimbaga irya mpene yanje nkayijya ku munsi mukuru zo hava zishira. Agaca yemera akaza gusuma amagufa, agasuma ibintu bitaye bimuhaze, akemera akaba mu kazi gapfuye nabi. Mugabo gasanga guma yubaka amazu hariya na hariya, akaba yumva abaye mu nzu nziza yo bahombye. Mwe ko ari abantu yumva umenga abaye mu nzu zimbye, mu nzu nziza yo batakaje, yo bahombye. Ni vyiza rero nshuti rukuranyumva guhindura ibitekerezo. Iyo ufashe inkoko ukayiriza ku ikamba, hanyuma ikagerageza kuva aho hantu, murabizi ko itemera kuguma hamwe, iragerageza gutoragura ngaho, ikagerageza gutoragura n'ibiri kure yabyo. Ibyitoragura babimatanye n'uburebure bw'iyo kamba. Rero ahantu iyo kamba igera niyo nkoko igarukiriza mu gutoragura. Iyo yifuze kuharenga bikanka, ikagerageza bikanka. Urazi ibyo bintu kubera yabikoze inshuro nyinshi cyane, irateba ikamenya, ikavuga ati bwa bundi njyewe ndaboshe, zishobora kuva hano. Iyo rero uyibohoye
oye no ku mugoroba urashobora gutangara ihagumye kubera iki? Ivyumviro vyayo biracayemeza ko idashobora kurenga aho hantu. Hari abantu basengewe delivrance yabaye rimwe, ariko n'ubu baracyumva ko baboshe, ntabwo barahazwa, ntabwo barumva ko bari delivre. Barasengewe n'ivyo, baratanze ibimazi n'ivyo byo kubohoka, mugabo n'ubu uracyumva kuboshwe. Kubera iki? Hari abantu banka kudandaza, banka gukora, ngo bava bahomba ngo baraboshwe. Akaguma ry'udufaranga, warabise amafaranga wanka kuyakoresha, ukaguma urakuramwo make ngo ndindiri yagwire unkore kiriya. Hari abantu babaye ibinebwe badashaka gukora, birivuga ngo nzahezagira ibikorwa by'amaboko yanyu. Ufise ingeso yakunaniye guheba uburyo wakoramwo bwa karindwi. Hindura ibitekerezo vyawe. Birivuga ngo uko umuntu yumvira ko ari niko abameze. Umuntu n'ibitekerezo. Hindura ibitekerezo. Halebosia, hindura ibitekerezo. Birashoboka kuri umukene, mugabo mu bitekerezo vyawe iyo wuzuyemo itunga urarizana no kumugaragaro. Nta kintu umuntu ashobora gukora atamagiye gutekereza. Ibintu byose bibera mu bitekerezo, ibintu byose byemerera mu bitekerezo, kandi ibintu byose bipfira mu bitekerezo. Nta muntu ashobora gukora ikintu atatekereje. Nta muntu ashobora gusambana atamanje kuvyiyumvira, atamanje kwifuza. Nta muntu ashobora kunywa inzoga atamanje kuvyiyumvira. Nta muntu ashobora kunywa urumogi atamanje kuvyiyumvira. Ibintu byose bibera mu bitekerezo. Nta muntu aja muri Amerika atamanje kubitekereza. Nta muntu akora umugambi atamanje kuyumvira. Nukora umugambi, nimba uri umuntu ahubuka mu buzima, akora ibintu atafashe umwanzuro, atatekereje, nawe ubutandukaniye n'umusazi. Kwera umusazi aho yumviriye kuja ntiyacaja, yumviriye gukora n'ivyaca akora. Ariko umuntu w'umunyabwenge ntakora ikintu atamanje gutekereza. Niyo mpamvu mu engineer mbere yuko yubaka inzu amaza kuyubakira ku rupapuro, mugabo yayikuye mu bitekerezo ayizana mu rupapuro, hanyuma araza kuyikura mu rupapuro ayishire mu kibanza runaka ayipratike. Ibintu byose bibera mu bitekerezo. Mariage nutayitegura mu bitekerezo, hanyuma ngo uyipange neza mu bitekerezo, menya ngo no mu bigaragariza apfa. Nutegura urugendo mu bitekerezo ukabonamo esheke, uzamenye ko urwo rugendo aruzobamo esheke nye. Ikintu cyose uzakora mu bitekerezo ukabona nikiriko kirapasa neza, cyo kintu uzakireke. Bibaye ngombwa uzarondera ubumenyi bugufasha muri cyo kintu ugomba gukora, bizaba byiza cyane, bizagufasha. Ukaba ukeneye guheba ikintu runaka, hindura ivyumviro vyawe. Nababwiye ikintu cyo gufasha guhindura ivyumviro vyawe ni ijambo ry'Imana hamwe no gusenga. Uko umva ijambo ry'Imana niko rihindura ibitekerezo vyawe. Kubera ko wakira ubumenyi niko ubwo wari ufise bandanya buja hasi, maze ubwo wakiriye bugafata inzira yo kuyobora mu nzira nziza. Imana iguha umugisha. Nkwibutse ko kino kigwa gitarahera cyo gutandukana n'ingeso runaka yakunaniye guheba. Hari ibintu bibiri sigaje numva nto bivuga muri no video, ariko muri video ikurikira nzavuga ivyo bintu bibiri, akaba ari rya mbere ukurikiranye kino kigwa kuri no channel Yaracari Ivyizigiro TV. Urashobora kugira subscribe, ukagira partage ku bandi bantu, ukagira like, kweri iradufasha tukamenya ko wakunze kino kigwa. Data, mu izina rya Yesu ndasengeye umwene data, ndazi ko ivyumviro wiyumvira kuri we atari ivyago ariko ari ivy'amahoro. Ndamusengeye kugira ngo umuhe ivyumviro vyiza, mu ivyumviro birashe, mu ivyumviro rakora basika makando remosi bakaya byo kumutandukanya n'ino ngeso yamunaniye guheba. Mu ivyumviro vyiza, mu ivyumviro bishasha vidura bino vyiyumviro vyamujemwo, bino vyiyumviro bisohoke, maze umuhe ibindi bitekerezo bishasha mu izina rya Kristo Yesu. Abagwaye bakire, ababoshe babohoke, babise imitwaro rekozi bakaya ibaremereye, rekino mitwaro bayitugwe mu izina rya Yesu. Amen. Mwarahezagiwe cyane, muri umugisha w'amahanga. Wifuza gusengerwa ari kibazo ushaka gutubaza, urashobora gutwandikira kuri WhatsApp, turiko twandika ngaho munsi 65 986 540. Iyo niyo WhatsApp yacu. Uri mu bihugu vyo mu mahanga urashobora gutanguza ijya kode yacu mu Burundi +257. Mwarahezagiwe cyane, muri umugisha w'amahanga menshi.